rugendo rw'akazi buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva yagize muri komine Kabezi kuri uwa gatatu igenekerezo rya 17 Ndamukiza umwaka wa 2024 aho yagendeye inyubakwa hamwe n'amashirahamwe arangura imirimo muri iyo komine ku mitumba ya Rambo, Gakungwe na Kabezi. Yagendeye ahariko hubakwa amazu ya kijambere y'ikigo Lake View Paradise Estate cishirahamwe Ubaka Nation Group. Fabrice Manirakiza arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje itatumye biyumvira gukorera hamwe. Turi mu runganwe rw'abajene twavuze ati mbe n'igiki cyobuza ko turema iparadizo mu Burundi. Rero mu majambo maka twipfuje kandi tuzobigerako kuko n'ivya mbere twarabikoze tubona birakunze mu nzira yo kurema paradizo mu Burundi. Aha rero duhagaze mu kigwati ca Lake View Paradise Estate aho dutegekanya kuhashira amazu yababijana. Ni projet niniya cyane kandi novuga ati yerekana ku vy'ukuri ubuhizi n'ubuhinga bw'abene gihugu b'abaru canke bw'abana b'u Burundi kuko ngaha nta ciyumviro twasavye muzungu abubona uku aba bajene nyene nibo twicaye turabicapa turabona ati hanze bigenda uku kubera iki why not home nta ciyumviro twasavye muzungu nta nifaranga na rimwe twigeze dusaba muzungu kuko abambere babishiramo inguvu canke bavyitabira n'abarundi bene wacu baba diaspora bari hanze twagiye rero kwiyo truva muri iyi kote yo kumanuka mu Rumonge canka mu Kabezi murafitse abarundi baba diaspora benshi cyane ku buryo babaye abambere baca bavuga ati burya ngaho twari twarabuze utwugurura umuryango. Rero tugarutse kuri iyi project ya Lake View Paradise Estate irimwo amazu yababijana ari mu bwoko butatu. Turafisemwe amazu y'ama VVIP bari villa niniya igeretse kabiri, tugaca tugira n'amazu bita ma maison de ville hamwe twagira muri Miriware kuko yarabaye successful. Twasanze ari ibintu bikunda ko dukorera muri wa mugambi wa leta kubaka mu kibanza gitoyi cyane muga tukaronka mu nyubakwa nziza. Ubwoko bwa gatatu ni amazu ari mu bwoko bw'ama apartment dufise rero indoto yo kugira inzu zibiri zigeretse incuro 10 yizoba faze ya kabiri. Ni ibintu rero tubona neza abantu bariko baritabira kandi tugashimira leta mvyeyi leta nkozi kuko nyuma yo gutangura umugambi barawitabiriye cyane. Iyi project yose iri muri valere yababi miliyaridi 20. Ayo mafaranga kujya twababwiye nta banki twayasavye nta muzungu twayasavye ni ivyiyumviro by'abarundi nyene. Manirakiza avuga ko uwo mugambi ari ngirakamaro mu iterambere ry'igihugu agasaba leta ikibanza cyo kwagurirwa kugira babandanye kwagura umugambi. Kimwe mu nyigisho zanje nkunda gutanga burya abarundi nuko hari umuntu yaduciriyemo akavuga ngo bajya n'abahutu bajya n'abatu turengeye ivyo byose tugakorera hamwe nta cyobuza ahubwo na wa mwanya twihaye wa 2040 canke 2060 tuwurengera mu mwanya muto yishoboka. Rero ikindi kintu iyi project twagiye kubona neza ko iza guterera mu terambere ry'igihugu ahambere twavuga infrastructure kuko urabona amabarabara baciye neza amazi abayubatse ku murongo kandi akagira ishusho imwe novuga ati nziza. Ikindi nacyo twavuga ku mutekano kuko urabona na hanu haba hari uruzitiro rumwe twe turabambere batangiye kubaka iby'ama gated community by'ibigwati biri hamwe nk'aba prive. Rero kuba twarabikoza hambere twarabonye impact positive byagize tubona neza no ngaha ko ari cyo kimwe kandi bigafasha n'abantu kubana kuko urabona bivanye naho igihugu ingorane igihugu cyagiye kiracamo haragiye harabamwe kwigunga tuca dusanga rero bibiri mu nzira imwe ishobora kugarukana abantu ikabashira ku murongo. Kindi naco twovuga nko ku madovize kuko ngaho ibice birenga 80 kujana by'abaziguze n'abarundi baba diaspora bari hanze. Rero bituma wa murundi ari muri Amerika ari afata za $10 yakoreye arungika ashobora kuba ari wafashe ideni ashobora kuba ari ugenda arayiriha bukebuke ikacaba rero inzira yo kugira tugwiza amadovize ngaha mu Burundi. Ikindi naco gikomeye wanashaka dukunze kuvuga cyane ni akazi. Iyi project iratanga akazi, turatanga akazi ku bantu barenga 500 ku munsi
kandi abo bose urumva nabo batunze imiryango. Aha hoho mu Kabezi urumva ko abambere babigiramwe uruhara n'abanyakabezi kuko abatari bake basanzwe bakora ngaha. Ivyo rero biri mu bintu bigenda biratunezera. Rero nkavuga ati mu ntangamarara canke mu nciye ku mayange projet niyo rero ati none mworohereza umuntu aje gufata inzu gute. Twe tuborohereza mu nzira zirenga zitatu z'ico twita payment option. Iya mbere ni umuntu ashobora kuza kuyigura cash, uyiguze cash hariho discount ya 3%, tumugabaniriza ibice bitatu kwijana bica bijako. Bise mu yindi nzira nayo ni umuntu ashobora kuriha ibice 35 kwijana, ayasigaye akaca agenda arayariha bukebuke mpaka projet iheze. Ikindi naco nushobora kuriha ibice 35 kwijana, andi akavuga ati je ntayo mfise ni munyereke ukuntu ndayarondera. Cha tumujana mu mabanki yo ngaha, tugira imana ahubwo ndanashimira n'amabanki yo ngaha mu Burundi. Amabanki yari novuga ati yarabonye aho isoko riri. Yarabonye aho isoko riri kuko je namambwira abantu ati jeyo ndavye ibihugu nagenda tembera nkabona Uburundi nabwo ntana n'ibice 10 kwijana by'ukubaka turagerako. Bisigura ati ni message nakomeye no kuba investisseur bari hanze, ni na message ikomeye no kubakora urudandazwa ngo ngaha. Ibi bintu bijanye n'inyubako uwo ari we wese avuga ngo gira huba bubahwe, uwo ari we wese abayipfuza inyubako. Urumva rero ko ari ni irembo rikomeye cyane ku ba investisseur bo hanze canke natwebwe mu kwiteza imbere. Rero aya mazu yose ubona yarahejeje gufatwa n'izindi mvukira zo ngaha zitarabyumva canke zibibone ko ibikorwa biriko birakogwa, kandi tukavuga ati tunahamagariye na leta duhereye kwa mwebwe banyakubaho ni muturosa amatongo muravyibonera sagaseseshwa rumuri. Twebwe mwovuga ati turabahaye Kabezi yose nta myaka 2 yohera tutabazaniye Dubai ngaha ku buryo nifi haje wari we wese agenda roba, kuko muri long term twipfuje yuko nk'ubu twogira imana tukaronka hajya musi barabara, twaca twashira resort nziza tukanashira parking y'ubwato ku buryo abantu bavuye muri ville bashobora kuyikoreshereza ubwo bwato canke abantu bashobora kuroba bakoresheje ubwo bwato. Buramatari Engineer Desire Sengiyumva yarashimye ku ntambwe iryo shiramwe rigezeko, abatera intege yongera bemerera kuzobashigikira mu gusaba ico kibanza cyo kwagurirwa. Iradiyo televiziyo RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.